wotubwira akazina kwanza. Je nitwa Banyankirubusa Mark. Bakwankirubusa. Oya ni je abavyeyi banyise. Uratahura impamvu bakwise Banyankirubusa? Ndibaza ko papa muvyeyi yambyara abantu mu gihugu baramwanka nawe acagita Banyankirubusa Mark. Ariko iciza no ko bamwankirubusa kandi ugakora iciza. Akanakora ivyiza. Aha. Were Mariko. Watubwiye uti je maze imyaka kuva 2012 ushiko no munsi ni imyaka ishika 13. 13 ahubwo ni 14. Imyaka 14 uri kurafasha abana ngaha mu Kamenge. Ico kugwa kubiri kugikora. Ni muhamagaro w'Imana. N'ubuntu bw'Imana Imana yashizemo kuko nta kandi ndagafatanya guhera mu gitondo saa 6 ku mugoroba bandiko sekirita abana. Ariko babarundi bavuga bati umwuko nikiriko wewe no niri kurabikora ninda guhemba. Naramaze imyaka 12 10 batampemba mugabana bararavye ati barampaye agasabuni abo bantu ubwabo aho abavyeyi babo inama irakorana tukaja n'umuyobozi tukavugana ati uyu muntu ndiyokorera ubusa muhe naye mahera y'agasabuni. None ko kuva 2012 uza urumva ko wari amaze kugungwa uvuze 50 nabanganye na batatu 53 none ko kuvuje nta barasubira kugungwa ngamwe nta numwe arasubira nditanga abana nkababwiza ururimi n'ugukana naje nkabereka ati umuvyeyi ndakaze nkakujya umuvyeyi kari umwana mugase cya kwinkoni nkarisha ururimi ndamubwira umwana yumvise ko mvuze umwana cyabanda kuraba nk'ubu abana hajya ngogwa hajya mu kwicenda abana bagitangura biyambere gadere baratangura niho ngogwa mugabo baje abana bashasha batazi barabara nibazi nico kivuga mbanza gufata nti wejabuka mwe banza murindire canke nkavuga riteze rimwe jabuka imodoka ari mbanazi hagarite zose ubu basigaye banyemerera bakamenya ko muhagaze bakamenya ati hajya ahantu ugonze umwana hano umuntu bareka kugonga muri iyo mirongo zebra cross ndayizi barabimbwiye igipolisi yarabimbwiye ati imirongo ni y'abana bajabukiza no muri ville birahari hose amabaro abana bajabukira hose imirongo irahari acambwira ati hagarara navuze ifirimbi nimba iguye nuko gahuzu ndabona urana yamana nimba iguye ukwera gahuzu kagomba guhera bampaye impermeable niko mbere bandi bayigura hariho abagira neza BTV yari yampaye agahuzu hari n'amahungu bo muri n'abakozi bo muri Brarudi barampaye agahuzu ugakare ko karahera. None ariko ku rundi ruhande nk'abashoferi cyane bagiye bamabisi aho kuntu banyonga imodoka nabi ariko barihutira abakiriya yubagarise barahagarara byoroshe nibinyorohera kuko ari abantu babagahiti batumva mu Burundi urahazi mu Burundi n'abantu bakora ico bishakiye bashatse barahagara badashatse agonga abana njamamagara igipolisi katagiza gupima umuntu uramuhagarika akiri kuri limiter kugira yitegure nifure cyo gituma rero ariko none ukuntu wewe nturi umupolisi nturi umukozi wa leta none iyo abantu bari kubona uduhagarikiza imodoka abashoferi bagutahura gute aba banyagihugu bo bari ngaha bagutahura bari baramenyereye barabona ko kujya muntu abikoze imyaka myinshi n'igipolisi kiraza igipolisi naho coza umupolisi atabahembwa iryo shuri ashaka ibintu raporo ashaka girecha yinyarukira yigira mugabo nka twebwe tubona agateka k'umuntu kubahirijwe kandi umwana asubumwe umwana no w'igihugu nata kimare no muzi ejo azokimara n'umwana we wanje cyangwa kimare n'umwana wundi cyangwa kimare n'uwundi muvyeyi ndabikora ngo kubera ngo mpembwa ndabikora kuneza kubinezerereza mu gufasha igihugu none we muhira ucubaho gute njamba gute nka mwebwe mubibona mwoshobora kuvuga ati atujya muntu reka atumwe n'agasabuni
akwiye agahuzu mbere nako mfise yafite agahuzu kamwe naka n'agahuzu bampaye kabona nambaye ni abatwara umuri bambwiye chebdo ugaba bahumure ngaha muri commune Ntahangwa yambwiye ati reka ujya mutama tumuhe udupira tubiri barampaye udupira tubiri uturata tw'imbura mfise agahuzu k'imbura urabona ubuhagwa imbura nyinshi umunyeshuri ni ugama womfasha sinkeneye amahera ngeneye utunambara ndiko ndaproteje abana aha uri kurabikorera hari amashengero menshi ahegereye kandi amashengero n'abantu ba mbere bigisha urukundo kwitanaho n'ibindi nabo none nta nakimwe bakumarira baguma banda batigwa uraheza gwa mutama none muheza giye wamuhaye nanjye ndabakira nkuko Imana yabavugiye bavugisha umunwa none bavugisha umunwa nta kimwe nta muntu ndabona angaruka nta muntu ndabona ngaruka ko ubunwa amashengero ngo iki kese mbonye umunyamashengero ari nk'umubyeyi ubona twatwicaranye hafi bakunda kumbona ati akira bitano akira 10 igenda ukora gasamu agenda ukura gacupa nta ngorane ku rundi ruhande nibara baricamo abantu benshi harimo indongozi z'igihugu harimo n'abagira neza donka barongoye ama organisation ma ONG nabo gutiyo bakubonye uri kurakora ibikorwa bene ibyo bigenda gute muri iyi minsi niho nabonye asa ministre w'indero ujarongo gushikira nkaje w'indero yaje arambugisha ndarindiriye yahagaze ariko ararenga aje n'amaguru araza ngaho imodoka yihagaze ajya hepfo nanjye turavugana tuvugana ngaha abana bariko barajabuka agarika ngo abana niwe mbe yaciye antegeka n'ubundi nendabi agarita muri mirongo ndamubwira ati we witwa ndi arampagarika ambwira ati ngo tuzokorondera muri iyi minsi impera niyo nyumbi n'ubu igico ryabaye mu nzira mugabo kunezerererwa go ndiko ndajabutsa abana nezerwa nanjye nkanezerwa none iyi video ishobora kuzorabwa n'abantu benshi cyane usabiye umuntu nk'akaro dufate yosha gufata mu mugongo ico gikorwa ukora kugira ubandanye ugikorera abantu ndavuga cyane cyane ababana n'abigihugu ejo bazovamo indongozi abo uri kurafasha wo gushikira bigushikiza nkuraba n'akantu kumfasha naje kakamfasha n'abana bakabona yuko ati ujya mutama ko tumukunda n'ubundi ni murabe ikintu mumufasha murabe iradio ndazi ko ikinyamakuru kizoberwa n'abantu benshi baze banshikize n'akantu babona bakaza ni kumugaragaro n'abana naje baryoherwe wowe urafite umuryango muhira mbega umuryango ndawufise uri ruguru uri ruguru ufite abana bangahe ufite abana bane nabo bariga mbega bariga nico gituma nafasha n'uwo muhangiro wo gufasha abana kuko abana yo bayumvise nanjye ariko nafasha naronse nk'agashimwe abana bararyoherwa bambonye ko kuri televiziyo ayi Burundi ari bindi nyamakuru bisanzwe bakambona ati papa ekara chikiritsa kuko bararaba televiziyo okay reka nagushimire ku mwanya mufashe muri tuyagisha yego nagiye ndabashimiye cyane murakoze Imana baje imbere mwemwe mugata umwanya wanyu ntibikorwa yego mugata umwanya wanyu ubu sikuvuga ubusa umbere w'ukuri kaza makamvugisha jewe nanje nditeguye kubavugisha icyo muzomba telefone wewe telefone ndagafise giye tubwiye ka nimero 68 58 51 46 wozisubiramo 58 68 58 51 46 zirakora kuri Big Cash irakora izina ni Mariko nyene banyangirusa Mariko bakwangira ubusa Mariko okay mugasa abantu banyankane kuko abavyeyi banyise banka ndibaza banka papa wawe nawe utareka tuzohure mu yindi video ariko bagenzi uno mutama tumushigikire muri kino gikorwa ariko arakora n'iciteka kandi niteka ku gihugu n'ubundi